irakuzi kandi ntiyaguhevye, iyo mana ntizogutererana, ikoreze imitwaro yawe, iyo mana ntizogutererana. Shalom, 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 nshuti z'umusaraba. Ndashima uhoraho yashoboye kundaza amahoro, kandi nizere namwe ko mwaraye amahoro. Ntatinze, nitwa Enoke Ndagijimana, nize muri lycée Bururi amashuri yisumbuye, ndahiga ndi mu bibazo bitoroshe bivanye n'uko nshitse mu mwaka w'11 umuvyeyi wanje nari nsigaranye yaciye yitaba uhoraho. Yari umupapa, umumama we yari yitavye uhoraho muri 2004. Maze gushika muri lycée Bururi muri 2012, umupapa nawe nce ndamubura, ca mbaho mu buzima bugoye cane, mbura uko niga, mbura uko bigenda. Nari muri groupe biblique ya Anglikani, mbana uwo mutwaro ndiko ndasenga cane mfise amarira, bivanye no mu miryango yacu ko batari bifashe, ntawe naririra, ariko ndavuga ati uhoraho namenye, reka ndamuririre, ntari bubure uko agiye kuntabara. Maze kubaho abazi muri lycée Bururi hariho icumba bita Jiminaze kiri hepfo y'irya gorofa y'aba doctoire femelle. Ni hariyo agashambrete niko basengeramo, nanje nca nkuvya kuja muriko nikubita hasi nisonzesha nsaba uhoraho uko ari buntabare. Muri ico gihe ntawe nasenga ati Mana fasha ngo nakaze kuntabara, kuko nta nuwo naziga, ariko nari ahantu mfise amarira cane ndira. Isengesho ryanje ryari iri, navuga ati Mana niyo wantabara ukamfasha, nanje niyo nagira ico ndose nzofasha abandi. Iryo sengesho ryanje ryaramfashije, niryo ryatumye Imana ihagurutsa uwo mupapa araza kuntabara. Ndababwiza ukuri, kugira uwo mupapa aze kuntabara jewe, nta musi n'umwe nari bwamubone, nta na rimwe nari bwakwigere ndamubona, kandi nawe nyene ntiyaranzi. Uko yaje uko vyagenze nuko uwo munsi nari mw'ijoro ndiko ndarira nsenga cane, ndetse n'uwo turyamanye birata biramutera n'ishavu muri dortoir. Hanyuma hari ku munsi wa samedi, bukeye dimanche dufyuka nk'uko bisanzwe, turaja muri etide. Tugiye muri etide haragira umwanya disero kuja gusenga, turagenda turasenga. Hanyuma turiko turasenga haza uwo mupapa, ryari rya mbere ndamubonye kuko niho nari nkishika muri lycée Bururi. Maze kumubona rero haragera igihe turaririmba, indirimbo zirahera, uwa mbere aruguru aravuga ubutumwa birahera, hanyuma nabo baramuha umwanya wo kuvuga ubutumwa. Gize kuvuga ubutumwa avuga ati jewe nari ndyamye mw'iri joro, hanyuma mbona umwana ari kurira afise irisengesho avuga ati je niyo naronka uwumfasha nawe nanje nzofasha abandi. Bimaze kubuka avuga ati uwo mwana ariko ararira cane, niyo hagera aho dusohoka aze kuza tuvugane. Ivyo bintu avuze numva binkozeko, kuko ni rya sengesho ryanje nariko ndarira amaze imisi nsengera, ni muri iryo joro nariko ndarira nsenga. Hanyuma numva ndiko ndarira aho nicaye. Mu majambo yigishije uwo munsi nta na rimwe nibutsemwo, nta na rimwe nafashemwo, nta n'ivyo numvise, kubera niko ndibaza ku gitangaza Imana yakoze. Igituma je nari nibereye muri dortoir, Imana ifata ibintu niko ndavuga mw'ijoro kandi niryamiye, vyumvikana mu gisagara i Bururi, kandi bigenda ku muntu afise uwo mutima. Ico kintu carantangaje, bituma mbura jewe uko nokwifata. Hageze aho dusohoka, ndegera umushefutene twari dufise, ndamubwira ati jewe ibintu umukozi w'Imana yavuze jewe n'ivyanje, rero ushobora kuntwara tukabimubwira. Tumaze gusohoka, shefutene arankundira, turagenda turavugana. Papa aravuga ati humura, ngiye kugufasha amashure uheze wige. Numva nduhutse ku mutima, numva gushima Imana vyanje birabogaboga ku munwa.
ndashima Imana ukuntu yabinkoreye, ndashima Imana ukuntu yagiye aramufasha mu bihe bitandukanye vyose. Andreta Satani ntiyicaye, harageze igihe agira agisida, amaze kugira agisida mwese murabizi muravyibuka ukuntu vyagenze, imyaka ibiri hafi umwaka urenga ari mu bitaro. Ico gihe vyari ibihe bikomeye cane, ariko ndatangazwa n'ukuntu umuntu ajyanye muri Roi Karede akiyumvira kurungika amahera yo gutangira umwana kw'ishure, umwana yahawe n'amasengesho. Ico kintu cari ikintu gikomeye cane, ariko ndibuka amasengesho nasenga nayo ko yagize icamufasha mu bitaro, kandi ico yakoze nayo ndibuka ko arico cagize ico bikora ku Mana. Ico gihe yari mu bitaro nabwiye Imana ati nimba ari we wamuhagurukije ava harya mu kigwati aza kuvuga ivyanje wamubwiye, n'amahera yoba yarakoreye kuri karya kazi yakorako katumye agira agisida agakora kuri jewe, ayo azasubire ku kazi kiwe ari umuntu akomeye. Ndashima Imana cyane, ayo masengesho nayasenga kenshi, nayasenga cyane, kandi Imana yarabikoze iramusubiza ku kazi. Uhoraho ahabwe icubahiro, amen. Ntibitevye aho hantu hose hagiye habaho umugisha kuri we. Nimba Satani nubwo yagomvye kugwanya cyane, agomba kumwankiriza ubuzima, ariko yabaye intahe kandi ikomeza benshi. Haleluya. Mumbabarire nshimye kuvuga aya majambo kuko kuyandika vyari gutwara umwanya muremure cyane, nanje ndiko ndihuta. Mumbabarire, muraza kuyumviriza buke naho indwi izohera, umwe wese azoyumviriza iyi ntahe. Izi saha narahejeje ishure muri 2017, maze guheza ishure sinashoboye kuja kuri kaminuza, naciye nshobora kwiyungunganya, ubu ntuye mu gihugu ca Zambia. Ndashima Uhoraho ku ntambwe ngezeko, kuko ubu muri makeya ndiko ndishoboza nanje uko noshobora kubaho, ndiko ndarondera ubuzima uko nanje nshobora kubaho, kandi ndashima Uhoraho. Maze hafi umwaka ntashobora kuja mu rusengero, umwaka ntukwira, ariko ndamaze amezi apeple muri 9 canke 8. Mu gihe ca mbere naragenda, ariko ubu ntibigikunda ko ngenda gusenga, ariko ndacatunzwe n'ico nakiriye, nico numvise, ivyo vyose birantunze. Muri make rero ndashima Uhoraho ku ntambwe angejejeko, kandi nditeguye nawe kuzomushimira kugira nanje nshigikire uyu mupapa wacu mu bikorwa ariko arakora. Aya majambo nayasomye yose ibikorwa yagiye arakorera abantu, ariko nashaka natwe duhaguruke tumushigikire, ababishoboye mu bikorwa ariko arakora, natwe tumushigikire. Uhoraho azoduteza imbere, azotwereka iyo turiko turaja, kandi azoduhemba ibihe bitazoshira, kuko ubutunzi nyakuri no kuvuga umuntu yobika ubutunzi mw'ijuru, aho hatagira ingenzi n'ingese ngo haze ibisuma kubusahura. Uhoraho abane namwe, Uhoraho abahe umugisha, Uhoraho abarabe neza, ndetse duhurire mw'ijuru dushimira Uwiteka. Shalom, shalom, shalom.